kaze mwiyandikishe mu mwaka w'ishuri wa 2025 ushira 2026 kwishure ry'amahoro no gusubiza hamwe Université Paix et Réconciliation-UPR mu mpfunyapfunyo. Muti none iryo shuri riri majahe ni mu gisagara ca Bujumbura neza na neza muri zone ya Buyenzi. Aho naho nta ukumiriwe kuza kwiyandikisha biroroshe cyane, usabwa kuba wararonse amanota angana n'ibice 50% muri cya kibazo ca leta gihe uburenganzira abanyeshure kwinjira muri kaminuza. Vya bisata bigezweho mu mashuri ya none niho bibarizwa. Ehe nawe raba igisata ca communication pour le développement, igisata c'ubuvuzi kiri mu mice ibiri, soins infirmiers na sage femme, igisata cy'iby'ubutunzi kimwe bita économie de gestion, igisata ca informatique de gestion n'igisata c'amategeko kimwe bita droit. Byose birahari. Université Paix et Réconciliation ishira imbere ubumenyi aho gushira imbere uburyo. Kwiyandikisha biroroshe cyane n'amafaranga ibihumbi 35 by'amarundi gusa. Nayo amafaranga bari ku mwaka amwe bita minerval n'ibihumbi 400 by'amarundi gusa. Munyeshuri, muntu wese wipfuza kubandanya ivyigwa vya kaminuza muri byo bisata urahawe ikaze. Wironkere ubumenyi buhagije biciye kubigisha babinonosoye babarizwa kuri iyo shure ya kaminuza. Ni muri zone Buyenzi, hepfo y'ibitaro Prince Richard, hafi y'ishengero ry'urutare Église d'Ihoshi, imbere ya Commissariat nkuru ya Bujumbura.